mubibona ni kibanza kimwe mu biko birategekanya yuko bizokubakwamwo ibibanza vy'iratiro. Aha ni mu ruhande rw'ububamfu, tuvuye mu ruhande rw'uburyo, aho badusiguriye yuko mu ruhande rw'uburyo bazohubaka ibibanza vy'uburaro, mu ruhande rw'ububamfu naho aho bita ni ku Kirwa hajya, aho bavuze yuko cyangwa muri projet na programme za MANAAC Burundi hategekanya yuko hazoshigwaho ico bita lieu touristique. Yego aho ni mu ruhande rw'ububamfu. Mwubahwa DG urahari uri hano hagatijwe n'imvukira zo muri commune cyangwa mu ntara musanzwe musangiye muvukamwo, harimwo umusanzwe ari umunyamwuga mvabwenge nawe sundi ni Alexi, turabona n'umumenyesha makuru Saga Claude. Abo ni bamwe nk'imvukira zo mu ntara ya Kirundo. Alexi, wiyumva gute kujanye na MANAAC Burundi igiye kubazanira ibibanza vy'iratiro hano ku kiyaga Cohoha? Murakoze cyane. Jewe nk'umujene nkongera nkaba nimvukira iyo ngaha mu Kirundo, nkaba kandi sanzwe nkora ibi bikorwa mvabwenge. Ndaryohewe cyane, nshimira cyane nyakubahwa DG ku cyumviro yazanye. Iki cyumviro ni ciza cyane. Iki cyumviro kizotuma ugwaruka nkanje, ego jewe narashoboye kwihangira iyo mirimo birakunda bivanye nuko, ariko ntivyakunze ku rugero je ndabibonamwo. Haje rero ku bwa MANAAC je mbona ari ibintu byiza cyane. Abajene nkanje batashoboye kuronka opportunity uko ivyumviro byabo bija hanze bazoca babona akaryo keza. Ku kijanye n'iyi site touristique turimo turabona yuko ishobora kuja ngaha mu Kirwa, ni ikintu ciza cyane ku mujene. Nimba site izobiri ngaha hakaca hubakwa inzu canke inyubakwa yariyo yose, ubunywero, uburaro bukaja hakurya, abajene nkanje iri kirubakwa bazoronka akazi, kuko abakomeye barahari barashomereye, abajene bashomereye bazokubaka, bazokora ikiyede. Hazoba hariho ubwato budeplace abantu baje kuraba ngaha, ako nako nakazi k'umujene. Azonyonga agere ngaha, azanye umuntu amuha amahera aronka ico afungura, kurya bavuga yuko umunwa wose cyangwa umufuko wose muri programme leta ifise tazigira inzara tugiye tuyisezerere. Ndabona neza yuko biciye muri MANAAC azoba ari ibintu byiza cyane kandi bizokwihuta. Muri make ndashima kandi nkeza programme zose n'imigambi yose ya MANAAC. Murakoze. Saga Claude, sanzwe bimenyesha makuru nawe uhikiye muri MANAAC Burundi TV. Mbega kubgawe iyi projet ya MANAAC Burundi TV kuri kiyaga Cohoha uyivuga ku iki kubgawe? Ya iyi projet murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru. Iyi projet ya MANAAC Burundi ni projet yerekana cyacerekezo ca leta y'u Burundi, na cyane berekana uko ishusho y'ubutunzi bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2040 uzomeze ni mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ni n'ishusho yerekana ko nyimba mwiki kibanza cyo hakurya hazobakwa uburaro, amahoteli, maze hino hakabubakwa ibibanza ndatwa site touristique. Ni vyerekana ko icyambere cyo mwayo mahoteli abana b'abarundi gashomeri kazogabanuka kuko bazoroswa ubuzi. Cyambere mentality vyumviro bizohindukana cyane vy'abantu bimvukira ndetse n'abarundi, kuko hazoba hagendwa n'abantu b'imice itandukanye, harimwo n'abava mu mice za Burayi, za Amerika baje kuraba ibibanza nk'ibi. Kubaka site touristique nk'iyi, cyambere cyo umwe wese azomenya ubwoko bw'ibintu bw'ibinyabuzima bigize isi, kandi wibuke ko hari site touristique abava hanze agaciro k'amahera y'igihugu kaziyongera, kuko urumva hazoba haza amahera y'ubwoko butandukanye, harimwo ayarusha agaciro ay'igihugu cy'u Burundi. Ni mw'ivyo rero uzosanga iyi projet ibayeho igatangura, novuga ko ari gisubizo ku bana b'igihugu cy'u Burundi, kandi n'igisubizo ku Burundi, kuko urumva ko yashomaje canke gwa rugero rw'abana badafise akazi kandi baba barize ndetse n'abandi baba barihebuye bizogenda bigabanuka amazi ibintu bigende neza. Murakoze. Ego mwubahwa musanzwe murongo ikigo MANAAC Burundi kuri iyi projet yuko hakurya y'ikiyaga Cohoha ko naho mugiye kuhakorera umugambi, niho mubisigura gute? Ikaze cyane. Murakoze. Bagenzanje babivuze, bano bene wacu twakuranye, dusanzwe tuvuka mu ntara imwe ku mutumba umwe. Je novuga yuko ari iteka d'abord kuba dufise ugwaruka nasiguriye ivy'umugambi wa MANAAC bakavyumva.
twe tukagira tuti umusaruro wa mbere nuko umugambi wumvikana hanyuma bakawushima bakanshigikira. Ikigira kabiri namye nsaba bamwe mu bayobozi bakuru ba MANAAC yuko bonkundira galeri canke inzu y'ubudandarizo ikazoba Bujumbura, hanyuma inzu ijanye no ku n'amahayanisha gurisha ikaba Gitega, hanyuma mize canke ubushinguro murazi ko je ndumukuratoro ari navyo nanonosoye cane gusumvya bijya bisata vyose musanzwe muzi nizemwo. Jewe nk'umukuratoro nk'umushinguzi w'ibisigarira vy'amateka y'imiryango canke y'ibihugu yo kubakwa hano mu Kirwa, ino ni ire yo ngaha nziza cane. Turetse ivyo bibanza vy'iratiro bizoba biri ku ruhande, bizoba birimwo amaresitora meza, aba artiste culinaire tukabazana kubaha akazi hano, ariko nifuza yuko hano haja inzu ndangamurage ico twokwita mize, hanyuma iyo nzu rero ikazoba ibitsemwo amateka yose ya kano karere k'Ubugesera. Hano turi mu karere ka Bugesera, mugabo kandi muri mu co no kwita province ntuzenya naturelle bahita mu Butanyerera, canke mu mico n'akaranga k'iwacu. Murazi ko n'intara y'iwacu igiye kwitwa Butanyerera. Ivyo vyose rero usanga hari abantu batazi ingene vyaje, amateka y'igihugu cyose intara ku ntara, za ntambo zitandukanye mwahora mubaza ngo ni kubera iki mu Kirundo mutamba intore, Igitega bagatamba ingoma, mu Cibitoke bagatamba n'umudiho ndibaza, mu Ruyigi bagatamba umusebeya, Makamba bagatamba agasimbo. Ivyo byose insiguro zavyo turiko turagira ubushakashatsi, ngira ngo biri mu gitabo ndi hafi gushira ahabona, muzoza murabisanga hano. Kandi si ivyo gusa, twifuza yuko n'ibindi bikorwa mvabwenge tuzobishira hano. Nk'ubu naramaze kuvugana n'aba artiste bo muri Brazil, bansavye yuko mu gihe twaba twatanguye umugambi boca bazana hano atelier de peinture, nukuvuga tukaca tuhashira ishure ryigisha abantu gucapa no gusiga amarangi. Umugasanga rero abaja gusiga ayo ma etage, abaja gucapa mu vyapa vy'amabarabara, abaja gukora ibi bitandukanye, bose baza kubatora hano. Rero muravye ubwiza bwaho mukabona n'iterambere ngene ririko rirahaza, nibaza yuko ari iteka. Mugabo kandi naho hakujya nkuko twamye tubivuga n'abandi babivuze, niho twifuza ko abagwiza tunga bose boza n'imitahe bakubaka amahoteli, kubera ko igikorwa mvabwenge kimwe twarababwiye ko gica gihamagara ibindi vyinshi. Murakoze.